Uwurongoye inama Nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera n'abagize ibiro vy'inama Nkenguzamateka bagendeye abarongoye abandi mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 9/0 umwaka wa 2021 kugira bahanahana ivyiyumviro kuvyerekeye intumbero umukuru w'igihugu yatanze leta izokorera ko muri uyu mwaka wa 2021 ku civugo urugamba rwo kugwanya ubukene tugira urunani ubwira n'ubukerebutsi. Uwurongoye inama Nkenguzamateka yamenyesheje abarongoye igisagara ca Bujumbura ko urwo rugamba rwo kugwanya ubukene rudashoboka mu gihe atamahoro n'umutekano bihari, agira akabasaba kubiteramira. Ikindi kibazo cizwe muri iyo nama nicerekeye amagara meza y'abanyagisagara na cane cane kwirindikiza coronavirus. Kugira ngo urugamba rushobore kurwana neza nuko haba hari amahoro n'umutekano mu gihugu. Amahoro n'umutekano mu gihugu ivyo bitahari urugamba rw'ubanya ubukene ntavyo twoshobora ntari twoshikako. Amahoro n'umutekano rero ni igikorwa ca buri murundi wese, na cane cane rutanguriye ku ndongozi, rutanguriye kuri twebwe abenegihugu bizeye bagaha amajwi bakadushira imbere kugira ngo tubarongore. Igisagara nk'iki kibamwo abantu benshi bavuye mu mihingo myinshi, biba beza na babi. Nuheje kwica hariya ruguru mu ntara kanaka cyose agahungira ngaha, cyangwa ugiye kwiba hariya agacaza kirukira ngaha, vyogenda gute kugira ngo nanone umutekano tuwukomeze, umutekano tuwuteramire. Igisagara gifise ingene kibayeho, wewe n'umubanyi mutanzi nangisha nk'udashaka no kumenyana, umwe wese asohoka yiruka uwundi agasohoka agenda mu vyiwe, vyogenda gute kugira ngo amahoro n'umutekano tuyateramire? Nico gituma mwebwe ndongozi mwatowe turafise uruhara rudasanzwe kugira ngo duteramire umutekano w'irya quartier abenegihugu batujeje. Kigira kabiri kugira ngo nanone kino civugo canye n'icubahiro tugire intererano y'uru rugamba rwo kurwanya ubukene, nuko tugira amagara meza. Amagara meza ushobora kurwana urugamba urwaye ntibikunda, urwaye nyene urwaye ucuguma muhira murwana urugamba n'urw'abantu bakomeye, n'urw'abantu bafise amagara meza. Nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura amaze kwivuga, tugerageze dusubire dukingira amagara yacu, ntitusamare ntitwanjajwe, tumenye yuko amagara hari amazi aseseka ntibayore, kandi niyo ateza kudufasha kurwana urugamba. Tugerageze gukurikiza amategeko duhabwa, impanuro duhabwa n'abaganga, na cane cane kujyanye na kino kiza ca corona. Gusa maze iminsi nibaza ikibazo, mbonye amakuru bamaze iminsi batanga, no munsi namuza amakuru ngo hari umubikira wo muri Makamba nawe ngo yaravuye hehe, hanyuma ngo arafatwa na corona. Amakuru mwumvise kuri Monsiyo, ndiko ndibaza igituma baguma bavuga amakuru yo gusenga, ngira bagomba natwe batubuze gusenga, tuhabe tugira ubwoba yuko masengero ariho corona izanana. nibaza igikenewe nuko vy'ukuri
umwe wese abigira bwiwe, tugakaraba kenshi gashoboka, tukirinda guhoberana, kuramukanya, kugirane, kugira ngo nanone muri wa mugambi wa nyir'icyubahiro ndakira sinanduza n'abandi, tugire intererano dukoze umwe wese abigize bwiwe ikiza ca corona ntaho cyo duca. Ibindi bibazo vyizwe muri iyo nama yahuje abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka n'abarongoye igisagara ca Bujumbura vyerekeye indero y'ugwaruka haba mu mashure canke mu kibano, ingene igisagara ca Bujumbura cotunganywa neza, kugwiza akazi n'ibindi. Mu bibazo vyagiye birashikirizwa harimwo icerekeye abantu bakora urudandazwa rwo mw'ibarabara n'icerekeye abakora umwuga wo kunguruza abantu ku makinga mu gisagara. Kuri ivyo vyose uwurongoye inama nkenguzamateka yishuye. Bajya badandaza bo mw'ibarabara les commerçants ambulants barafite amategeko abagenga. Icyo twamba dusaba abantu burya ingorane yama ihari mu bantu ni ukudakurikiza n'amategeko, nayo ni ingorane. Kudakurikiza amategeko nacyo ni ikibazo, ariko kandi nk'uko mwabivuze uwo bishitse ugasanga yagereye itegeko bamufatane sans de dignité y'ubuntu. Ntihabe kurenza urugero mu kumufata nk'aho umenga si kiremwamuntu, kuko n'umwicanyi. Hari umuntu yishe umuntu agashaza ngaho ndaje imbere yanyu banyako ahajya kwica, icyo muca mukora muca mugatanga tumutware muri prison uruhukire akaca gibya gusa kandi agiye kwica umuntu. Aje imbere y'indongozi akaza agafuka imbere ya mbere durabiri bo icyo ashobora kumufasha ntamukubita ikofi ntamurasa, ashobora ati reka ndakubike gatoyi hariya. Rero twige gufata n'ukoze n'uwo bigoye kumufatana no sens de dignité y'ubuntu. Rero cyo bataxi rero ubundi kono mu bitera n'umutekano mutena tubirimo nibyo ni byiza mugabo kandi banyakubahwa hari nk'umunyamahanga udashobora kuhatembereza ngaha batemberetse abonye nyine bajya bamubwira kubito aca ahagarara akamyora amaso ubwo harona gonze. Ubundi nabyo nyetegeka kuzosaba byige neza kugira ngo ubundi bagende bazirimishe. Bakore ibindi bikorwa. Ni ikibazo nibaza twosaba muri leta bakiga neza kugira ngo n'amasanganya agabanuke, kuko ndiko ndaraba muri ibyo abantu bapfa muri ino minsi n'amasanganya gusa. Batunganirize neza, barangire butunganya kijya gikorwa neza. Hariho imyuga n'imwe bakwiye gutunganya mu bisagara. Mu bisanzwe niba mufise vision y'igisagara ni 2035 muri vision y'igisagara, kapitale yubashe, kapitale ekonomike yubashe, hariho imyuga hamwe n'ikwiye kugenda igabanuka. Ibyo ni ngombwa mu mukwiye ko abantu bagatangura kuza bariyajusta hakiri kare, kuba bararondera iyindi myuga kugira ngo nanone igisagara, kuko niba mugomba kubiha ishusho y'igisagara cy'akarorero nta taxi vero ijya mu gisagara. Mwomenya ko iyo nama urongoye inama nkenguzamateka yagiranye n'abatowe mu gisagara ca Bujumbura iri mu rukurikirane rw'amanama amaze imisi agirana n'abarongoye abandi mu ntara zitandukanye z'igihugu.